twabaye abahanuzi baburamatari ntitwabaye abububari. Sinifuza kuzokumva umuhanuzi wa buramatari yasinyiwe na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko yandika umunani mwibara, ava ku kazi saa 11 agacaca mwibari gushika saa 5 y'ijoro, bukeye mu gatondo agacashika saa 3 ku biro, umufuku ugera hariya umwene gihugu amuturira ko imibe gusa nabaje kumubwira ijambo ariko asinzirira mu biro. Oya, ubwo so buvyeyi. Umuvyeyi ni mpakururira ku rutaro ndire ku rutoki. Uvuye ku kazi twese turahaca, hacumwe rimwe unyoye rya kabiri ukabona ko kwingira rya gatatu ritwaraze kuri mwira muhira. Mugantuze kwandika umunani imbere y'abene gihugu. Iyo wandika umunani abene gihugu nazoshabandika kangahe? Tuba karorero keza ko turi intumwa zanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu byo turimo. Isura ry'abene gihugu bimwe bacu mugari mu kintu umwe ruvi bukuru gakwira isi yose. Twerekana isura y'intwaro umumwe sahari. Zabutangira gukubitana amacupa ku ikontwari. Oya. Niba bakubitana amacupa ku ikontwari baba ko kaye n'abaca bakuriye. Ejo zoza kubabangurukanya ariko barakubitana amacupa nabo. Twifuza ko mukorera akazi abene gihugu, umwanya wo kuruhuka mukaruhuka, bukeye mukazinduka ku kazi kongera gutunganiza abene gihugu. Nico tubifuza. Nitwifuza ko muva ku kazi ngo murare mu kabare, muve mu kabare mugenda ku kazi. Oya.